Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mu gihugu cy'u Rwanda kuri no wa kabiri hasozerewe indwi yo kwibuka abazize genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Imihango y'uno munsi yaranzwe no kwibuka abanyepolitike bishwe ico gihe. Abo twibuka uyu munsi n'abantu rero bagize ubutwari bwo kwitandukanya n'ubwo buyobozi bubi, bakanga gutatira ubunyarwanda kandi bakabikora batayobowe ko byagombaga kubaviramo kwicwa. Uyu ni Augustin Iyamuremye hatwara inama nkenguzamateka y'u Rwanda. Augustin niwe yarayoboye iyo mihango. Hakurya y'u Rwanda mu Burundi naho inama nshingamateka yamirira kure icegeranyo ca Amerika cemeza ko abatavuga rumwe na leta bacicwa bazira ivyumviro vyabo vya politike. Ibitigiri vy'abaguye mu ngwano y'amoko igoma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo muri Kongo vyiyongereye. Abahinga ba ONU mu vy'agateka kazi na muntu bemeza ko abarundi bahungiye muri Tanzania bakorerwa ihohoterwa ririmo ukwicwa no kunyuruzwa. Ibi vyegekwa ku nzego z'iperereza z'u Burundi na Tanzania. Muri make kandi Blaise Compaoré yigeze kuba president wa Burkina Faso. Umwanya n'umwanya ashobora kubazwa uruhara rwiwe mu yicwa rya Thomas Sankara. Aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru agezeho hirya no kw'isi reka tuyahere mu karere aho ibitigiri vy'abaguye mu ngwano y'amoko igoma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo vyiyongereye. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Iyi mirwano yatangiye ku cyumweru ishamiranije abo mu bwoko bw'abanande n'abakumu. Ejo Minisitiri w'umutekano muri guverinoma y'intara ya Kivu ya ruguru Jean Bosco Serishimbo yari yabwiye ijwi rya Amerika ko abapfuye bari bamaze kumenyekana bari babiri. Uyu munsi nk'uko tubikesha ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, umuvugizi w'iyi guverinoma y'intara ya Kivu ya ruguru rero yatanze indi mibare mishya, avuga ko abantu bishwe ari 10, abandi 34 barakomeretse n'amazu menshi nayo yaratwitswe. Ibitero by'imitwe yitwara gisirikari n'imirwano hagati y'amoko atandukanye bimaze guhitana abantu barenga 300 kuva uyu mwaka utangiye mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nana bice ku masonga mu kanya nkitangura. Blaise Compaoré yigeze kuba president wa Burkina Faso ashobora kurengukishwa imbere y'ubutungane kwera uruhara yoba yaragize mu rupfu rwa Thomas Sankara. Inkuru tubaza mugenzi wacu Egirwema. Urukiko rwa gisirikare muri iki gihugu ndirwo rwatangaje ko rugiye gutangiza iburanisha rya Compaoré wahunze igihugu akuwe ku butegetsi n'imyigaragambyo y'abaturage bamusabaga kuva ku butegetsi. Bibaye nyuma yuko ubushinjacyaha bwemeje ibya Compaoré n'abandi 13 ashinjanwa nabo bakurikiranyweho. Compaoré wamaze ku butegetsi imyaka 27 kuva mu 1987 nyuma y'urupfu rwa Sankara ashinjwa kugira uruhare mu kwica uwo yasimbuye ku butegetsi. Uyu wahoze ayobora Burkina Faso ubu akaba yarahungiye muri Côte d'Ivoire na bagenzi be bareganwa barashinjwa ibyaha birimo guhungabanya umudendezo w'igihugu, ubufatanyacyaha mu bwicanyi no guhisha imibiri y'abambuwe ubuzima. Thomas Sankara yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1983 ategeka Burkina Faso kugeza mu mwaka w'1987 ubwo yicwaga afite imyaka 37. Blaise Compaoré yashyiriweho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi mu mwaka w'2016. Edi Rwema urakoze. Cubandaniriza ko udushikane muri Mozambique mu duce twazingamitswe n'ibitero by'intagondwa zitirira leta ya Islam. Utwo duce tuvugwamwo abanyagihugu bugarijwe n'ikena ry'ibiribwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangaje aya makuru rivuga ko abantu bagira hafi kuri 1 miliyoni bugarijwe n'inzara. Ni nyuma yuko benshi bakuwe mu byabo bahunga ibitero by'intagondwa.
Thomson Phiri uvugira PAM asobanura ko uko ibitero birushaho kugabwa ari nako abaturage bava mu byabo kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Ibitero by'intagondwa byakajije umurego guhera mwaka ushize aho bamaze kwigarurira uduce twinshi mu ntara ya Cabo Delgado. Ibihugu birimo Portugal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherutse gutangaza ko byiteguye kohereza impuguke za gisirikare gufasha guhugura abasirikare bari mu mutwe wihariye wa Mozambique guhangana n'imitwe y'intagondwa za Kiislamu. Edi urakenuye tuve muri Mozambique tuce tuja i Bruxelles ku murwa mukuru w'Ubirigi hari kuhabera ibiganiro vy'ishamwe ryo gutabarana mu vya gisirikare OTAN. Uburusiya buri ku rutonde rw'ibiza kuvugirwa muri ivyo biganiro birimo umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken. Thomas Kamirindi aragarutse kutubwira izino nkuru. Muri iki gihe Uburusiya burimo burashyira abasirikare benshi ku mipaka yabwo na Ukraine ivuga ko Uburusiya bushaka kuyishotora kugira ngo barwane. Biteye impungenge cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bya OTAN. Usibye abategetsi b'ibi bihugu, Minisitiri Blinken agomba guhurira kandi i Buruseli na mugenzi we w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba. Ukraine ntiri muri OTAN ariko yatangiye gutera intambwe za mbere zo kwinjiramo. Ingingo ya 5 y'amasezerano y'uyu muryango w'ubutabarane avuga ko bose baba batewe iyo umwe muri bo mu bawugize atewe. Nukuvuga ko bose bagomba gufatanya kurwanya uteye. I Buruseli kandi Anthony Blinken arahurirayo na mugenzi we Lloyd Austin, Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukubutse mu ruzinduko mu bihugu bitandukanye birimo Ubudage. Yahatangarije ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho icyemezo wari umukuru w'igihugu Donald Trump yari yarafashe cyo gukurayo abasirikare b'Amerika 12,000, ahubwo ko Amerika igiye koherezayo abasirikare b'inyongera 500 muri iyi minsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ifite abasirikari 36,000 mu Budage bahorayo. Ku itariki ya 23 y'uku kwezi gushize nabwo Blinken yari Buruseli mu nama ya OTAN. Nayo mu byo yigagaho harimo Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea yo mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine mu 2014. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru agezwe hirya no ku isi tuyasezerere muri Djibouti aho baguye mu isanganya ry'ubwato bwibiye ejo kuwa mbere bageze kuri 42. Oriane Itangishaka zifashe gute? Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe abimukira ku isi OIM niryo ryatangaje igitigiri cy'abamaze kumenyekana ko baguye mu isanganya ry'ubwato mu nzuzi ziri hafi y'ico gihugu kiri mu buseruko bwa Afrika. Umuvugizi waryo Yvonne Ndege atangaza ko mu bitavye Imana harimo abana 16 kandi ko abandi 14 bashoboye kurokoka. Uwo muvugizi Ndege amenyesha kandi ko abagizi ba nabi bakora igikorwa cyo kunyuruza no kudandaza abantu babacisha muri izo nzuzi batarafatwa. Umuvugizi w'ishirahamwe OIM muri Yemen we avuga ko abo bantu bari muri ubwo bwato bari bavuye muri Yemen aho intambara imaze igihe isinzikaza ico gihugu gikenye cyane mu bihugu by'Abarabu. Abantu batari bake mu bihugu nka Ethiopia, Somalia na Yemen bafata izo ngendo zibangamiye umutekano wabo barondera ubuzima bwiza mu bihugu by'Abarabu bitunze. Gusa ibibazo by'amagara bitandukanye harimo n'ikiza ca corona biratuma basubira iyo bavuye. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru agezwe hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza yose. Ndayibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri website akaburungu radio yacu VOA@com. Adresse y'Ijwi ry'Amerika mandanya kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri Facebook ni VOA radio yacu. YouTube ni adresse nyene cyo kimwe na Instagram. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere ku vy'agateka kazina muntu abahinga b'ishamwe mpuzamakungu ONU mu vyerekeye agateka kazina muntu batewe impungenge n'ihonyangwa ry'agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania. Mwitangazo abo bahinga basohoye kuri no wa kabiri basavye abategetsi ba Tanzania n'u Burundi kubahiriza amategeko akingira impunzi n'abagisaba ubuhungiro. Abahinga basigura ko bafise amakuru yemeza yuko hari abarundi bahungiye muri Tanzania bicwa bahohoterwa baburirwa irengero baterwa ubwoba abandi nabo bagatahukanwa mu gihugu cabo ku nguvu. Muri iryo tangazo abahinga ba ONU bemeza ko inzego zijejwe iperereza mu Burundi zifatikanije n'izo muri Tanzania akatari gake zihagarika mu buryo buteye kubiri n'amategeko bamwe mu barundi bahungiye muri ico gihugu. Mu bahagarikwa bamwe baricwa abandi bakaburirwa irengero abandi nabo bagahohoterwa canke bagasubizwa iwabo ku nguvu. Hambavu ya politike abahinga bavuga ko yashizweho na Tanzania mu ntumbero yo kugumiza amakambi impunzi kugira ngo ntizishobore gusohoka. Abahinga ba ONU bavuga ko Tanzania yaburabuje impunzi ku buryo zibayeho mu bwoba bwinshi bwo kunyuruzwa n'abajejwe inzego z'umutekano babatwara ahataramenyekana canke bakabatahukana ku nguvu mu Burundi. Abahinga ba ONU muri iryo tangazo bashimangira ko amakuru bafise yerekana ko bamwe mu batabwa rumwe na leta y'u Burundi bahungiye muri Tanzania bagenderezwa n'abiyoberanya bakigira impunzi. Abo bahinga babandanya basigura ko umutekano makambi utacizewe bivuye ku bakorera iperereza ry'u Burundi binjira makambi atandukanye biyita impunzi hanyuma bakarobanura ab'inzego z'umutekano za Tanzania zita muri yompi. Bamwe mu barundi bahungiye muri Tanzania bibwiriye ubwabo ONU ko bamwe muri bo hariho abahagaritswe na polisi ya Tanzania bakaburirwa irengero abagize imana nabo ntibaruburirwe irengero bagahohoterwa hanyuma bakaja gusinyishwa ku nguvu urupapuro ruvuga ko bifuza gutahuka mu gihugu cabo. Hari n'abasabwa amafaranga imbere yo kurekurwa nk'uko abahinga ba ONU babandanya babisigura. Abenshi mu bahagarikwa babazwa ibibazo birimwo ibibagiriza kuba mu mirwi irwanya ubutegetsi bwo mu Burundi abandi nabo bakagirizwa gutunga ibirwanisho batabifitiye uburenganzira. Ivyo vyose vyatumye hari abarundi batari bake bahisemo gusubira mu gihugu cabo bivuye ku bwoba bw'umutekano nk'uko abahinga ba ONU babisigura mu itangazo ryabo. Abahinga bibutsa ko iki kibazo leta y'u Burundi yemeye kugikora kwa matohoza mu kwezi kwa munani ko mu 2020 naho kugera ino saha ataco irakivuga ko ku mugaragaro. Muri iryo tangazo babwira leta y'u Burundi ko yari yibwirije kureka gutoteza abanyagihugu bayo barimwo n'abahunze. Ku rundi ruhande abahinga ba ONU mu vyerekeye agateka kazina muntu bemeza ko leta ya Tanzania itayobewe amabi ariko akoregwa abarundi bahungiye ku butaka bwayo bagasanga nayo nyene yari kuye gufata ingingo ikavavanura n'ingendo yo gutoteza impunzi z'abarundi. Tumira amategato hama duce twerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bakunzi baradijwe rya Amerika mutuye muri Burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.9 naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Republika ya Demokarasi ya Kongo iramutwa leta nshasha igizwe n'abashikiranganje 56 yaraye itangajwe nyuma y'amezi abiri hashizeho umushikiranganje wa mbere Sama Lukonde. Ijwi rya Amerika ryagendeye abanyagihugu mu gisagara ca Uvira baribwira ko ahanini ico biteze kuri ino leta nshasha ari umuti umutekano muke n'isanurwa ry'amabarabara yononekaye muri territoire za Fizi na Uvira. Ni kuri mikro ya mgenzi wacu Vedaste Ngabo.
turifuza ko iyi guverinoma yadukorera ibyo yadukorera ni byinshi, ariko byibuze hari ibintu bitatu by'ibanze dushaka ko yadukorera byihuta, yenda n'ibindi nubwo byaza nyuma, ariko ibyo bitatu, icyambere turifuza ko idukorera imihanda. Kongo Uvira yagize ibibazo by'imihanda, yari yaribagiranye niko navuga, ariko ubu turifuza ko guverinoma yadukorera imihanda. Ubu ibintu ko birazamuka bihenda kubera ikibazo cyo kubura imihanda. Ico kintu turagisaba guverinoma yacu yarayisohotse ko yadukorera imihanda, zatunezeza cyane. Imihanda dufite ni mibi, uva ukavuza Uvira ubu nyine nta modoka zigenda, imihanda yarapfuye. Muri Ngoma uva Uvira uja Fizi, territoire ya Fizi, naho nuguca ni bote, nukuvuga ngo muragenda mugakoresha imitumbu kugira ngo mutaraverse mwinjira muri territoire yindi. Tukasaba ngo imihanda bayikore, bizatunezeza kandi bizadufasha. Icya kabiri turasaba ko bakreya barema imirimo ku basore. Ibi mubona amagroupe zarme akenshi twe tubona ari kibazo cya chômage. Umusore ugasanga yicaye yarangije ishuri diploma kabika byari byagiranye nta offre zigihaba, none wamara kubika diplome ukumva nta kindi ukaja muri groupe yarwe kugira ngo ukire vuba, kuko bari mu kwiba bakagira gute nibi bagashimuta abantu bagasaba ifaranga kugira ngo abo bantu bagaruke mu mago yabo. Ubwo nibwo bwabaye ubucuruzi, none ngo babone ibyo bintu birabaye, abasore benshi bisuka muri groupe za Rumi. Iyi guverinoma tuyiteze ko icambere na mbere yazimye uyu muriro tumaze mu myaka 3 ko plateau yatsemo crise umutekano wari barabuze niheraho ni hanyuma ubwa kabiri ni dukorera amabarabara karabaye bantu basubiye muri bijya byakera byo kugenda n'amaguru. Imihanda ntiheruka uva Uvira ukaje Fizi mvuyeyo mu cyumweru giheruka. Nafashe moto Baraka ndaza nshitsika yitwa kwa Swima, ari moto ari nge ninjira mu bwato, nshitsa yitwa mu Ruhanga ninjira mu bwato ni moto. Donc nta mabarabara ndaheruka Tanganyika yarabyinjiye okipa amabarabara. Ubu dukenegereje rero ko bakata yani tegereje barabara ko twokata ibarabara ryaho plateau rihera kazi barigaseruka Minembwe rigaturuka Imwenga ikinjira Minembwe rigaseruka Fizi Kalemi. Ico gihe rero bikozwe gutyo twavuga ati tukiruhutse nihere ku mutekano. Bivuze umutekano no gucecekesha iyi mitwe birwanisha y'abakongomani ari amahanga bagataha iwabo, cyangwa batataye bagashirwa irwanira bose bakabashira mu nkambi kubariza amategeko. Nibaje mu nkambi batorera inkambi iyo ngiyo mu ma province ya kure cyangwa bataha iwabo baje kubaka iwabo, amahoro abe mu karere kayo. Rero nk'abantu bawuvira icyo tukeneye cyane, ijambo rya mbere ni security. Nta kintu cyakorwa mbere y'umutekano. Abantu barahunze, abantu basubiranyemo, ibibazo byarabaye, abantu ntibagituye, abantu nta mutekano bafite, abantu barishwe, ibibazo birahari. Ikintu cyihutirwa priorite ni umutekano. Umutekano ugomba kubanza ukagaruka, haje kugira ngo bongere bubake tisi social, abantu bongere bavuge rumwe, babahuze, bumvikane, babaganirize. Ico ni ikintu cyihutirwa. Icya kabiri abantu b'abanyabuvira bakeneye ni ibintu bya development, amajambere mu masekteri yose, habaye mu mabarabara, imihanda igakorwa, abantu bagasubira. Urabona ahantu henshi ta accessibility hari, kuba nta mabarabara hari, andi masekteri ntiyakora. Kasante ibitaro ntibikora, ubuhinzi byo kurya ntibigerwayo, no guhinga ntibyakorwa neza. Urabona ikintu cyose gikeneye kuko haboneka amabarabara gakorwa, abantu bakagera mu duce twinshi, n'intambara nyinshi ziba yuko nta autorité de l'État, nta butegetsi buhagera, ugasa nkaho ibikorwa byose bitazwi. Ariko muri Mwaye ho plateau no muri plaine nahani Buvira hose hakenewe yuko haba amabarabara meza, hakaba noneho amajambere kugira ngo ibikorwa byose mu masekteri yose bishobore kugerwaho. Ico nico twifuza kuri guverinoma shasha. Arakoze mugenzi wacu Vedaste Ngabo kuri amajwi yose yadutororokanirije. Tuve rero muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza mu Rwanda, aho kuri wa kabiri hasozerewe indwi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Umuhango wo gusozera ino ndwi waranzwe no kwibuka abanyepolitike. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda yabidukurikiraniye.
ni umuhango wabereye ku rwibutso rwa Rebero mu nkengero z'umujyi wa Kigali rushyinguyemo abanyapolitiki baturukaga mu mashyaka anyuranye yakoreraga mu gihugu. Bitandukanye n'uko byari byifashe hatangizwa icyumweru cyo kwibuka, umuhango wo gusoza icyunamo wo witabiriwe n'abantu benshi barimo abayobozi bakuru b'igihugu, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abanyamadini baturuka mu matorero anyuranye ndetse nabo mu miryango ifite ababo bashyinguye ku Rebero. Perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena Iyamuremye Augustin niwe wari umushyitsi mukuru muri uwo muhango. Yasabye abanyapolitike b'ubu gufatira umurage kuri bagenzi babo bashyinguye kuri urwo rwibutso. Abo twibuka uyu munsi ni abantu rero bagize ubutwari bwo kwitandukanya n'ubwo buyobozi bubi, bakanga gutatira ubunyarwanda kandi bakabikora batayobewe ko byagombaga kubaviramo kwicwa. Bahigwaga batazira ubwoko bwabo, ahubwo kubera ko barwanyaga urwango, ivangura, amacakubiri, ingengabitekerezo ya jenoside, ariko hari n'abazize byombi. Perezida wa Sena kandi yumvikanishije ko uretse aba banyapolitike hari n'abandi bantu bishwe bazira gutabara no kurengera Abatutsi. Abishwe bazira kugerageza kurokora Abatutsi no kwamagana ingengabitekerezo ya jenoside tubasanga no mu bindi byiciro by'Abanyarwanda, bakaba bararanzwe n'ibikorwa by'ubwitange kugeza aho bemera guhara ubuzima bwabo kugira ngo bakize Abatutsi bahigwaga. Ntabwo leta y'u Rwanda yigeze ihakana ko hari Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bishwe muri jenoside batazira ubwoko bwabo, ahubwo bazira ibitekerezo byabo bya politiki. Umuyobozi mukuru wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Bizimana Jean Damascene yavuze ko amashyaka ya politike yarayagiye mu cyo yise utupawa ariyo yatumye umugambi wo kwica Abatutsi ndetse no kwica abatari muri uwo mugambi ugerwaho. We kandi avuga ko asanga hari abanyapolitike batabibonyemo isomo. Ikibi gikomeje kugaragarana n'ubu nyuma y'imyaka 27 jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe, ni ukubona hari bamwe biyita abanyapolitike cyane cyane abakorera mu mahanga bataravana isomo kuri aya mateka mabi mvuze mu ncamake, kandi ibyo babitangiye jenoside ikimara guhagarikwa. Abajenosideri bakimara guhunga igihugu batsinzwe bibeshye ko bashobora gukoresha politike bagahita bagaruka ku butegetsi, ndetse n'ubwicanyi bakoze ntibabubazwe. Baderi yavuga. Madamu Kameya Letitia ni umukobwa wa Kameya Andrea. Uyu mugabo ni umwe mu bashinze ishyaka rya PL, akaba yarabaye n'umunyamakuru w'icyahoze ari Orenforo, ndetse yaje no gushinga ikinyamakuru cyitwa Rwanda Rushya. Ikinyamakuru cyari kizwi guhangana n'ibindi binyamakuru byari bishyigikiye ubutegetsi bwariho. Madamu Letitia Kameya avuga ko atazibagirwa ubutwari bwa se. Navuga rero ngo iyo mwibutse nibuka umuntu uri libwe muri we, uba ukomeza kuba we, umuntu udahindurwa n'ibihe, umuntu udatinya gupfa kubera kuba uwo ari we, umuntu ugomeza kuba we muri circumstances arizo zose, kudatindanga agaciro zawe kubera ko wakorewe ibi, kubera gukomeza kuba wowe no gukomeza kuba positifu, gutekereza neza, gukomeza kuba umugwaneza, gukomeza kuba kugira ubwonko buri navuga ngo bwisanzuye. Umubyeyi kandi wambereye umubyeyi mwiza. Ku rwibutso rwa jenoside rwubatse ku musozi wa Rebero rushyinguyemo abanyapolitike 12 biganjemo abo mu ishyaka rya PL, PSD na MDR. Urwo rwibutso kandi rurimo abazize jenoside barenga 14,000 biciwe mu bice bitandukanye bya Nyamirambo, Gitega, ibitaro bikuru bya Kigali, Icyahafi n'ahandi mu mujyi wa Kigali. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, urakenuye. Mu gihugu cy'u Burundi umurwi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH mu mpfunyapfunyo wemeza ko muri ico gihugu uburenganzira bwa muntu bwifashe neza kandi ko ata muntu n'umwe akizira ivyumviro vyiwe. Uyu mugwi wabitangarije mu nama nshingamateka igihe wariko ushikiriza ivyo waranguye mu mwaka uheze. Utwariyo nama nshingamateka nawe yaciye aboneraho kwamirira kure rapport ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iheruka kudoma urutoki ku bwicanyi bwahitanye abantu barenga 200 mu mwaka uheze. Abo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko bari biganjemo abatavuga rumwe na leta ndetse n'abaharanira agateka kazi na muntu. Idonido kuri ibi byose na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
inama nshingamateka y'u Burundi ntijya umunwa mu kwagiriza igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko casohoye raporo y'ibinyoma ihengamye kandi igamije gutuma amakungu adasubira kwizera ico gihugu. Iyo raporo Uburundi butera ivyatsi niheruka gusohorwa n'ibiro bishinzwe demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'akazi mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'amakungu. Ivuga ko abantu barenga 200 bishwe, abarenga 30 baranyuruzwa, abarenga 100 baraborezwa igufa, barahohoterwa mu Burundi mu mwaka uheze 2020 bazize ivyumviro vyabo cane ko batavuga rumwe na leta. Kuri uyu wa kabiri Daniel Gerard Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, yamiriye kure ibiri muri iyo raporo. Dokima nk'irya ipaje 43 igihugu ca Amerika gishobora kuba cyarakoze iyo raporo, kuko jewe ntababesha nitwa ko ndongoye n'amashingamateka nkaba ntigezwe byibure ngo mbaswe ku bintu nka biriya raporo bavuga ngo hari 200 yapfuye. Umuntu agaca bibaza ati none abo bantu babibonye bagiye kubiraba bari bahagaze hehe? Baba bafise ivyumviro byinshi cane, ariko ukiri nyamukuru zibari kugira ngo babasige ivyondo babereke ko ataco muriko murakora canke bababuze gutera intambwe. Noneho batanga amaraporo mabi yo gushaka guharabika canke babarementaniriza. Erega hariho n'abadashaka yuko Uburundi bugira ibiganiro na Union Européenne, n'ukuntu abo bantu bariko barandika amaraporo abandi bandikira za ONU. Umuntu arumva yuko ari ikintu koko bashaka gushikako, bati hariya abanyoro canke abacirwa imanza ntibazishigwa imaze bisunza amategeko, ibintu nka bene ivyo n'ibindi. Iyo raporo itunga urutoke ku nzego z'umutekano n'ugwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi ko zahunyanze uburenganzira bwa muntu, ababangamiwe cane bakaba arabatavuga rumwe na leta n'abaharaniye agateka kazina muntu. Naho biruko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH, Commission Nationale Indépendante de Droits de l'Homme, wemeza ko ata muntu numwe mu gihugu akizira ivyiyumviro vyiwe. Sixte Vinyini Muraba yabitangarije imbere y'inama nshingamateka. Umugwi arongoye wari kushikiriza ivyo waranguye mu mwaka uheze. Tukavuga ukuri uko biri, iyo umuntu akoze icaha tukamuvuga tukanamushengeza. Tubonye ko ata mukuru w'igihugu canke umuntu ari mu nzego zitwara igihugu ashigikiye ati wewe ugende kubitena, kandi kuvuga ko nta violation de droits de l'homme ibirimo, iba ari violation de droits communs. Nikirikora nuko mu busho bumwe butandukanye twasanzeyo bamwe mu bantu bakoze ivyo vyaha. Twese dushyira imbere ni yuko umuntu akoze icyaha ahanwa. Yamara amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yo yabona ko ivy'inama nshingamateka n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu biyamiriza ari ukuri ku rubuga. Anshere niko yagize atwara rigiteka ryanavuzwe na Amerika ko riri ku rubuga. Atanga akarorero ko no muri aya mezi 3 ya mbere y'umwaka w'2021 abantu barenga 80 bamenyekanye ko bishwe bazira ivyimviro vyabo. Muri aya mezi 3 yonyene abantu 82 bishwe, aho 37 bagiye batorwa ari biziga hirya no hino. Abantu 5 baranyuruzwa, 15 barahohoterwa, torture, n'abandi